cyanditswemo amazina y'abakoze neza n'abakoze nabi nabo bazoba barimo. Azoba ari umunsi uteye ubwoba, azoba ari umunsi w'uzinjinani. Ndakwifurije nawe izina ryawe zirisome uzura ku bwami bwo mwijuru mu Yesu aduheze. Jizigiro kaze mwana warakoze kwihangana. Yego mwana. Wizigiye kuri bike. Yego. Kaze wizigirwa no kuri byinshi. Ingo munezero wasomana. Mwizerwa. Urega mwizero. Yo waragumije umwambaro wanjye. Usa neza mwana. Ndagushimiye. Erega narabibona ujya wihanganye warakoze. Ngwino winjire mu munezero wasomana. Kwizera kaze mu munezero wasomana. Warizeye ntiwahemutse. Urundi runganwe, urundi rwaruka. Warayizigiye ntiwigeze wihumanisha. Warihanganiye tibisheri, warihanganiye kopinyaje, warihanganiye ubusambanyi. Wagiye wambara neza, wagiye wizigira muri byinshi. Ibibazo byose wagiye ucamo. Waranezereje Imana. None nuruhuke winjira mu munezero wa sobuja. Uruhuka amahoro. Kwihangana. Oh, kwihangana. Warakoze kwihangana mwana. Yo warihanganiye ubupfakazi kandi narabibonye uri mu ishuri. Ndavyibuka n'ubukumi bwawe tirisheri ntiwagejeje. Warakoze kwihangana mwana ukabumbwa n'utwo ufise. Ngwino nubwo wababaye ngwino unezerwe umunezero wa so. Kwihangana kaze uruhuke. Warihanganye wararaye ubusa ariko niwayitekereje ngo wibe. Baragucokoye ariko wagumye wihangana. Wagumije agakiza. Warihanganiye ubupfuvyi. Niwagiye mu busambanyi. Waranezereje cyane. Wazigamye ubukumi bwawe. None uraruhutse niwinjire uruhuke mu munezero wa sebuja. Ruhuka warayikoreye. Ega yemwe tiwabikeze. Ko niyumvise izina ryawe. N'ukuntu nakoreye Imana. N'ukuntu nagenda ririmba. Reka ngende mpatse umwami. Wewe urinde. Jesi niyumvise izina ryawe.
byagenze gute? jewe sinumvise ariko naragukoreye nari umuririmbyi sinigera siba kuririmba ariko sinumvise izina ryacu. Hajya yoza gusinda ribona ewe hajya waririmba abakona bakababuza ibyaha ukabikora wibaza ngo simubona girira imbabazi wibusigiye kipe girira imbabazi waririmba warayibaza umuntu ewe usubire mu bukumi bwawe na ubukene nagomba kurondera amahera usubire mu bukumi bwawe na wewe mwishuri byagenze gute? nagomba mano igatisheri girira imbabazi mpamagara umwe muri bagiye gutsindisha girira imbabazi ko barimo barinyesheje hari pfuma ndaguha abana babiri n'abandi iyo bari pfuma ndaguha abana babiri mbabari abana ni jenda batanu girira imbabazi mwa imbabazi zaheze yo imbere yo emwe ndapfuye mbega mu izina ryanjye nabivuze ya ngene mbaza ariko numva ubwoba bwinshi mbega ko abandi bahamagwa amazina nanjye izina ryanjye nkaba nanyumvise kandi nari umukozi w'Imana nari mwarimu ingene mbaza numviritse sinzi ko nakwaza ibindi byinshi kuko nakubonye kandi nari isanzwe ndakuzi ewe mubaze ikibazo ca mbere ubona nayo iyi mpuzu bambaye zisa gute? zera wambaye zisa gute? zirabura mani vyakugereye gute? yo nari umukozi w'Imana nari mwarimu nari ndogo ishengero naragerageza kubyitaho ariko siniyumvise mu mazina abana nanje muri barya wari umukozi w'Imana? yego nari umukozi w'Imana. umukozi wande w'Imana ko ataho nigeze mubona mu murimo wanje yo bana kuko wakoranye uburyarya nanje ibintu nk'ivyo biduhuza mva imbere kuko ataho nigeze mubona kunkorera mbega ibi byabaye n'ibiki ningenda korera Imana nkakoresha ibikorane ndomboye santre n'umupasiteri mukuru mbega numvise izina ryanje n'ibiki mbega numvise bahamagara abandi reka ngende kubaza ibyari ibintu ntibyumvikana n'ibikorane nakoresha imashengero nubakishije mbega ibi bintu nibi reka ngende kubaza umwami nari mfise ikibazo mbega ahamagaye abandi izina rya zizoja mwijuru ko ntaryumvise mbega wumvire igituka mwami wanje weho n'ibiki? jewe nta zina ryanje numvise uvuze ngo wari umukozi w'Imana? nari umupasitori w'iwanje? nari ndongoye santre yego mukuru none ko numvise izina ryanje ga mwami byagenze gute? aha amanyanga wabikoranye ubwo wica amatwi ntavyo wiruka ibyaga mwami ko nakoresha ibikorane nkatanga ibyo mfise byagenze gute? ewe sabwe mwami tujya tuntu watwarira ku mukaba wari wadukuye nigera tumuhaye utwarega mwami babarira mwami nukuri nja mwijuru imbabazi zaraheze oya mwami nukuri abakunzi banje ko babwira yuko nzoza iryavuzwe haragurishwa mu ngiro oya mwami viraho nigeze kumenya ndavyerekana gute? yo mbega ibibaye n'ibiki yo mbega mwigwahe ko natanze imisoro myinshi nkarara ubusa amajoro menshi umunyu ukamperana nkihangana hirya gato ibyanze numvitse
vyamye we. Eka nyene niko vyamye. Yoraba neza. Igitabo nakubonamwo. Narakoze rwose. Narikanze ku rusengero. Aho. Nakanze kubambira amafaranga yo kubaka isengero. Aho. Kigira 10 sinasira n'umusi. Aho barasuhuza. None umuntu yiga mwami yaba neza. Reka nsubire ndawe mu kindi gitabo. Yo ndabira mwami ndaneze. Niko vyamye we. Yo mwami ya. Ni ivy'ukuri. Ivyo uvuga warasenga niko ngo wabikoze. Yo. Ariko uko witwa niko vyaba. Warijajaye. Nibigera bibaza kukuza kwanje. Nive kwazogera igihe nkaza. Ewe. Yo mwami ndabaye. Ewe. Hajya. Waraturi ku mukanda. Yo. Icyapa kirarana. Ijoro ryose. Abakozi b'Imana akavuga ko nzoza. Nawe ngo niko vyamye. Niba ndakwize bikazovuga. Niko vyamye we. Mviraho. Yo uranyirukanye. Mviraho. Yo. Mviraho. Mviraho. Oh, kaze bane banje. Kaze bane banje. Kaze bane banje. Kuko mwihanganiye byinshi. Kandi hagenera bibonye. Ni muze tugende kunezeranwa. Mu munezero wa data. Nimuze bane tugende. Nimuze. Murakuryo mwasezeraniwe. Imana urasirikiriza uku niko bizoba ku munsi w'imperuka. Jambo ry'Imana tubwira ngo nyamaso w'ingana abazina bicaye n'abasore y'ibigomana n'umuntu wese akunda kurosha akabikora. Bene data bakozi b'Imana b'indigate ishengero ry'Imana muze musenge Imana muze tubwire amaherezo meza Yesu akomeze Baragiye.